Eka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho hano kwimbonesha kure yacu ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategetse yumva na amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natohoje mu buryo bwimbitse cyane nkigerera ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mbabwiriza cyane biri kuvugwa nyene ku rubuga rw'intambara ubwo yavuze uruvuga rw'intambara n'intambara iri guhuza mu twitwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC gusa nyene mbibutsa ko amakuru cyane mbabwiriza ari kuvugwa mu makomine atandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane nyene nkibanda mu makomine atandukanye mu birari by'ubutegetsi no mu mvo za politike ndetse nkanababwiriza n'amakuru ari kuvugwa mu govi y'abaturanyi aho nyene nkuko nabikubwirije nkubwiriza ari kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku rubuga rw'intambara nkakubwira ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda nkakubwira ari kuvugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse nkanakubwiriza ari kuvugwa mu govi y'amakungu ya kure na cyane mu govi y'ibiyaga binini reka ndakengurukiri wowe hajeje gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambo k'umutwe kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi wakomeza kudusangiza n'ibitekerezo maze wamara kudusangiza n'ibitekerezo kandi ukibuka no gufyonda ku kanwa kazogira kari rye kugira ngo ujye urabasha kuronka amakuru yacu ku gihe ariko ndahera ndasaba nawe utaraheza gufyonda sabone kwamanuka hasi ukajambo k'umutwe kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tugitora basha kubana gatanu kuri gatanu ingingo nkuru amakuru yanje ari buze kwibandaho ndaza kukubwiriza yuko ari inkuru iteye agahinda inkuru y'akababaro inkuru y'incamugongo idushikiye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho akanya humvikanye inkuru y'urupfu rwa minisitiri w'ingabo Posiyeni gaciye ubwenge aho biri kuvuga ko akakanya yoba amaze kugandagurwa ni inkuru iteye ubwoba inkuru y'incamugongo nyene uyu mugabo akaba ari umugabo wari ufise imyaka 68 ho yavutse mu 1956 akakanya akaba amaze kugandagurwa akaba yari majoro generale nyene mu ngabo z'u Burundi mu basirikare bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi akaba akakanya amaze kugandagurwa mu nyuma yuko yariko yagirizwa kumena amabanga y'igihugu nubwo ariko yabugoje amabanga y'igihugu bikaba biri kuvugwa yuko neva yoba yamuteze umutego maze akaba ari we umaze kumuribata n'ivyicano biri ko biraberani wacu i Burundi rero ubwo inyuma y'uru rupfu rwiwe ndaza kurugarukaho cyane mu idonido nyene y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyene nkiri hano mu Burundi ndakubwiriza yuko mu Burundi ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaje imipanga umaze guhitana abarundi basaga 300 n'abandi 54 navyo ndaza kurugarukaho mu idonido y'amakuru nyene naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacatu mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe ategeze yumva amakuru arambuye ni mukanya gatoya cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze uhawe kaze amakuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi reka amakuru ndiko kubwiriza mbere ko nkubwira inkuru y'incamugongo inkuru y'urupfu rwa General Posiyani gaciye ubwenge reka mbanze nkubwirize biri kuvugwa hano wacu nyene mu Burundi ibindi biri kuvuga ko mu Burundi ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaje imipanga buhitanye abarundi benshi cyane mu gisagara ca Bujumbura mu makaritsiye amwe namwe hamaze imisi ibonekeza ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaje imipanga mu gihe hamaze igihe havugwa ko mu gihugu cy'u Burundi hatanzwe imipanga ku misoresore y'imbonera kure bamwe bakabihana abandi bakavyemeza abandi bakabihakana hakomeje kwibonekeza ubwicanyi ndengakamere
kure bujanye n'imipanga mu bice bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo bugizi bwa nabi ahanini bwibasiye karitsiye Mutanga Sudi na Nyabikibinga, abantu bitwaje imipanga nyene bariko baratemagura abantu cane. Ubuhobo bw'ijoro ryo ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri z'ukwa gatanu 2024 hafashwe umusore w'imbonerakure muri karitsiye Nyakabinga ya kabiri afise umupanga mushasha mu kabari bita ku Mubano. Wa musoresore akaba azwi cane ukazina ka Mavuvu. Ayo Mavuvu umusore w'imbonerakure akaba yarimereye ko afise n'abandi bakorana muri ubwo bugizi bwa nabi bwibasiye indava mu gisagara ca Bujumbura kwitwa Bukuru, eka akanemeza ko hari n'inzego zimwe na zimwe z'umutekano bakorana bene indongozi. Abanyagihugu bakaba basaba ko abo bafashwe bagirwa ko amatohoza kugira ngo n'abandi babisha bafatwe. Mwomenya ko hamaze kwicwa abantu bashika kuri 10 n'abandi benshi bakomerekejwe n'izo nkozi z'ikibi, nayo ivyibwe vyo nabo bagizi ba nabi bitagira igitigiri. Abarundi barasaba leta y'u Burundi iyobowe na General nyine Cubahiro Evariste Ndayishimiye ko yagira ikigoro igakura iyo mipanga muri iyo misoresore y'imbonerakure mu gihugu ibara ritaragwa gusumba. Nguko rero nyene aba bakaba ari imisoresore y'imbonerakure iriko irica abantu ndetse ikaba yabamaze hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa nyene nubwo byinshi biri kugaragara Bujumbura, Igitegaho naho twatembereye biri kuvugwa ko Igitegaho imisoresore y'imbonerakure iriko irica abantu. Bamwe bakaba ariko baravuga ko ibingibi babitumwe n'ubutegetsi ndetse bakabitumwa n'abandi bayobozi bakuru mu nzego za leta. Biteye ubwoba rero cyane biri kubera hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, uko benshi bariko barapfa, abandi bagirizwa ivyaha badafise ndetse abandi bakagandagurwa mu buryo butaramenyekana. Niyo mpamvu nyene abenegihugu hano mu gihugu c'u Burundi bariko baratabaza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ko yaza igatabara abantu bariko baricwa no mu gihugu c'u Burundi, dore ko cane biriko biranavugwa ko biri kugenda vyibasira abantu bamwe na bamwe batemagurwa, abandi bagandagurwa, abandi bakanyurutswa mu buryo butumvikana. Nguko nyene murumva ko abaturage hano mu gihugu cacu c'u Burundi bageramiwe ni akarorero gusa. Reka nkubwiritse n'indi nkuru nyene ishitse, inkuru ikomeye cyane, inkuru y'incamugongo, inkuru yadushikiye iri kuvugwa yuko Generale Majoro Posiyeni Gacirubwenge yoba amaze kugandagurwa, ndetse uyu mugenerale akaba yari umajoro generale ukomeye cyane hano mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba yagandaguwe na Perezida Neva Mombozo ko yoba yamenye amabanga y'igihugu. Hakaba hari amabanga akomeye cyane nyene ya Neva y'imitungo Neva yagiye ajana hanze y'igihugu, ndetse n'abantu bagiye bagandagurwa kw'ingoma ya Neva bikaba vyashyizwe hanze n'uyu mugenerale Posiyane. None amakuru adushikiye bikaba biri kuvugwa yuko uyu generale yoba akakanya amaze kugandagurwa. Ni mu mvura none z'uko nyene hari abasirikare b'igihugu c'u Burundi hamwe n'imbonerakure boba baroherejwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo bagandagurwe. Bakyagira nyene muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahawe intwaro ndetse basabwa kurwanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barwana n'umutwe witwaje ibigwanisho mu 2023, maze ngo yoba yavuze impamvu boherezwa muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba ariyo mpamvu nyene nawe yoba agandagwe ngo kugira ngo atazomena andi mabanga akomeye cyane. N'ivyiciro biriko birabera nyene aho ngaho, abantu benshi bariko barafa, abandi bari kunyuruzwa, abandi nyene bari mu kagaga gakomeye cyane. Ivyo rero iyo iryo yicwa rya Generale Posiyane bikaba ryateye ubwoba abarundi bakomeye cyane, aho abarundi bose bariko bavuga ngo nubwo abantu cyangwa se ibibazo dufisane mu Burundi ari byinshi, ariko
uko abantu bakomeye cyane bari kwicwa byo bizagenda gute. Abantu Burundi benshi bo barafise ubwoba ndetse bariko bari gutabaza imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'indi miryango yo kuri Afurika ndetse n'imiryango yabibumbye kugira ngo ize itabare, kuko Neva akomeje kumara abenegihugu ndetse nta nubwo ari gutinya bamwe mu basirikare bakomeye cyane cyangwa se n'abandi muri politike yiwe. Benshi bariko barapfa, murumva ko ari hatari, ariko niyo mpamvu nyine natwe turakomeza kugira ngo dusabe iyicwa ry'abantu rigabanuke hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi cyane biriko biragenda bibera hirya no hino, ndetse nakubwiriza n'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nyene, aho igitigiri cy'abasirikare b'u Burundi bose bariko barahasiga ubuzima, bakaba barajanye kugira ngo bahashye umutwe w'inyeshyamba wa M23, ariko aho kugira ngo bawuhashye uwo mutwe wo uriko urabahashya, dore ko benshi bariko barahunga bava aho bari kugwanira mu mugwa mukuru wa Goma, ndetse abandi bakerekeza mu majyepfo y'iki gihugu muri Sud Kivu, mu gihe bakaguye ko bari kugwanira muri Nord Kivu. Biriko biraba rero nyene ni bikomeye cyane, ndetse birateye impungenge ko igihugu cy'u Burundi cyoba kiri kugera kwiherezo. Rero abantu benshi bari kuvuga ngo iherezo ry'u Burundi, ariko reka dushike dukomere turebe aho birasha bigana. Rero inshuti banywanyi bacu mutwumviriza amasaha ku yandi, reka mbe ndasubikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyonda ko, kandi mukakomeza mudusangiza n'ibitekerezo. Amakuzina yanjye ngiye ubagezaho ibingibi ndi Munyoni umugenzi, murakagira Imana n'amahera ko mukorojema muri kumviriza nyene nkuko mbibabwiye. Ndi Munyoni umugenzi, reka amakuru yacu dusubire ubutaha. Amakuru yacu nakagaruka, ndabakunda cyane. Ciao ciao.